Igihugu c'Uburundi cicaye ku gahiye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu aho hatanguye kumenyekana ko gifise ubutare. Ariko kuva muri uwo mwaka gushika ubu ico gisata c'ubutare nta musaruro uboneka ku gihugu kirazana. Nkuko bamwe n'abandi babivuga bari bitabiriye uruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Oricome mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyakorwa kugira ico gisata giteza imbere igihugu, bamenyesha ko ibituma ico gisata kitazana umusaruro ari byinshi. Mu bijanye amategeko y'ingene ico gisata gikora ameze gute, ibijanye n'ubuhinga muri ico gisata bumeze gute, ibijanye ababikoramwo bafise ubuhe bumenyi, bafise ubuhe bushobozi kugira ngo bafashe kugira ico umuntu aba yiteze gishoboke. Hanyuma hariho rero n'ikindi gica kijana bimwe twokwita uko intwari imeze, gouvernance n'ivya corruption. Iyo bavuze ko haba nka fuite minière canke hakaba fuite de recettes, ico ni kimwe mu ntambamyi nyamukuru gikomeye gishobora gutuma amahera yateza kwinjira mu kigega ca leta bari biteze atinjira. Ufashe babandi tuzi bimba banyiho hariya mu misozi ukabitega ko byinshi, hariho uburyo utoronka nkuko baba bitegekanije. Igisata c'ubutare hamwe cyo kwitabwaho neza ngo kirashobora guteza imbere igihugu kurusha icayi, ikawa n'ibindi. Kugira ivyo bikunde uwo muhinga aratubwira bimwe mu vyokorwa. No guhinyanyura amategeko ari navyo ubu birimo. Nkuba amategeko araheza gasubirwamo hisunzwe aho igihugu kiba kigeze n'itegekanywa ry'ubutunzi kiba kirimo. Kindi nuko ca gisata giheza kigasubirwamo kigahabwa n'ingubu zikwiye, nkabijya twavuze ko hoboneka amahinguriro abakora muri ico gisata haba ku rwa leta canke abandi bakaba bafise ubumenyi bukwiye kugira bashobore kubikurikirana hamwe n'ingene koreshwa ry'amafaranga ava muri ivyo by'ubutare bigenda. Mwomenya ko ico gisata c'ubutare cinjiza igice kimwe kwijana mu kigega c'igihugu.